ndabahaye mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho muherereye muri kano kanya muriko muratwumviriza ko uyu munsi w'Imana igenekerezo rya 5 ntwarante 2026 musangwa ikaze ryo gukurikirana amakuru mwateguriwe mukaba muyashikirizwa na Dondo Jwemba z'umutima afadikanije na Gislaine Manirakiza mu buhinga bw'ivyuma mu nkundire mbanze ndabashikirize ingingo zimwe ahagazeko. Hahimbajwe umunsi mukuru wa Pasika ku isi yose. Abantu mu Burundi bahamagarirwa na Patiri Rwasa Paul kutanyegeza ukuri naho kunyegezwa kurateba kukamenyekana kuruta uko abipfuza ko guhishwa bavyibaza. Amabarabara yo muri komine Gisagara mu ntara ya Buhumuza arageramiwe, amwe yaracitse. Leta hamwe n'abandi babishoboye basabwa kugira ico baterereye ayo mabarabara akogwe. Bamwe mu banyagihugu babona ko badashobora gushika ku mbona kazoza batagira amabarabara, babona ari ngombwa guhindura intwaro y'ababeshi. Hari n'ayandi mu kanya turinjira mw'idonido kazi. Kubaramutsa abantu bahamagarirwa kutanyegeza ukuri nk'uko abarinzi b'uruhafu Yezu yahambwemwo babikoze babanje guhabwa ibiturire. Ukunyegeza ukuri kw'izuka rya Yezu Kristo kwatumye ahubwo ukuri kumenyekana kuruta uko abatashaka ko kumenyekana bari bavyiteze. Inkuru rero y'izuka rya Yezu ngo nta na kimwe gishobora kuyitangira. Byashikirijwe kuri uyu munsi hahimbajwe umunsi mukuru wa Pasika na Patiri Rwasa Paul mu mukurikire. Imbona nkubone umuco w'izuka rya Yezu Kristo rero utugabira umuco n'ingoga z'ukwemera kwacu muri Kristo Yezu yatsinze urupfu, ahangamye iburyo bwacu, iburyo bw'abamwemera ngo ntidutirimuke. Azotugabira kuzuka mu bapfuye, akaduha amahoro, umubiri wacu ukaruhuka mu mahoro, ko umutima w'intungane ziwe utazobarira mu cobo, ko noneho muri we tuzotorana ubuzima budahera. N'Izaburi ya 15 yabivuze irabinoganza, tugasenga tuvuga tuti nunzigame Mukama Mana yanje kuko ari we musa nizigiye. Uko kwizigira umukama muzima yatsinze urupfu ntiguhutare no mu kantu na gatoya mu mitima yacu. Intsinzi yiwe ku rupfu no ku gicumuro no kuri shetani niyo ntsinzi yacu abamwemera. Nitumere namba nk'aba barinzi bahawe igiturire cyo guhisha ivyabaye. Amafaranga menshi bahawe barayarya, bagira ko bakora nk'uko babwiwe baragatoye, banyegeza ukuri. Ico kizobagira ngo iyo nkuru yabo yaciye ikwira igihugu cose. Yamara inkuru ikwira igihugu cose n'amakungu yose niyizuka si y'ukunyegeza ukuri. Kandi kumbure muri uko kurondera kunyegeza ukuri vyatumye inkuru yizuka isamirana kuruta ko batari bavyiteze. Inkuru y'izuka rya Yezu Kristo nta na kimwe gishobora kuyitangira, nta na kimwe gishobora kuyitangira. Mu minsi tuzokumva n'ingene abakristo ba mbere bahamwe baricwa bereye kuri Stefano, ariko aho nyene vyatumye inkuru nziza y'izuka rya Yezu Kristo ikwiragira mu mpande zose. N'uyu munsi bavukanye cyane cyane mwebwe bene wacu muri mu ruhamo kubw'ukwemera kwanyu, aho muherereye hose mwe wese kubimwega, kandi ga nta ruhamo ruba ruto. Imvugo mbi naho tuba n'icara canke ikofe tugirirwa kubw'ukwemera. Mwihinduke muri twebwe inkuru nziza y'izuka rya Yezu Kristo, dushimike mu kumusenga nk'aba bakenyezi beranda. Yezu yabaramukije, barahimbarwa gusubira kumubona ari muzima, baraheza baramwemera, bamufata ibirenge, baramusenga. Nguyu Yezu ati yabarangira kumwe n'abigishwa bogenda mu bugarire ariho bazomubonera. Ivyo kumubona rero ntibibera i Yerusalemu gusa, birabera no mu ntara za kure, mu bugarire, mihingo y'isi, kandi wacu Burundi, mu minyuro y'imibano yacu ya minsi yose. Mpoza umukama imbere yanje, kuri ico simpengeshanya, ndabire kuri we kubw'ukwemera, nindabizigame kubw'ukwemera n'ukwizigira ndamufiseko, kwasanze iburyo bwanje, atamvirira, ahangamye imyaka n'imyaka, eka da sintirimuka. Amen.
bamwe mu banyagihugu bumvise ayo majambo nabo bavuga ko naho ubutegetsi bukomoka kuri CNDD-FDD bwama buhisha ukuri ku mabi bukorera abarundi ngo niho ubwo butegetsi buzotsimbatara ngo abategetsi baburimwo baribesha ngo nk'uko Patiri Rwasaporo yabivuze ngo nk'uko kandi atawubuza izuba kwaka canke imvura kugwa umunsi umwe Imana ngo izohagurutsa abarundi ibatoremwo indongozi z'imvuga kuri zibarongore izirangwa n'ikinyoma zihave. Abasirikare bakorera mu ikambi ya gisirikare bita baze iri muri zone Musaga muri komine Mugere mu ntara ya Bujumbura bariko barayoragurwa bakajanwa gupfungirwa mu busho butandukanye bw'igisirikare aho bamwe atawuzi naho bapfungiwe. Abarenga 200 akaba aribo bamaze guhagarikwa. Urubuga rwa Facebook rukoreshwa n'umukuru w'ishiramwe Fokode ruratomora amazina n'amapete vya bamwe muri abo basirikare bamaze guhagarikwa. Majoro Sibomana asanzwe ajejwe ububiko bw'ibigwanisho mu ikambi ya baze akaba yinjiye igisirikare avuye mu Kiroberi. Majoro Nirampeba yarajejwe umutekano w'ikambi baze ku mugoroba wa 31 Ntwarante 2026 umunsi haba iturika ry'amasase n'amabombe bibitswe muri iyo kambi. Ajida Majoro niyo nkuru Renova, Ajida Majoro Bakevya Bernard, Ajida Chef Dushimirimana, Ajida Ciza, Premier Sergent Major Hazigamayo, Caporal Chef Bucumi Malin, Caporal Chef Akiteretse Nestor. Iryo fatwa ryabo basirikare rikaba ryatanguye ku wa mbere Ndamukiza 2026. Hari n'ayandi makuru yemeza ko hari abasirikare bamaze guhunga ku bw'ubwo ruhigi ruriko ruraba. Ubwoba bwinshi bukaba butekeye abasirikare bo muri baze ubu basa n'abacunzwe n'abagenzi babo bo muri police militaire. Kubera ivyo byose biriko biba kuri abo basirikare mu gihe umuvugizi w'igisirikare Gaspari Baratuza inyuma y'umwanya muto ivyo bigwanisho biriko bitema bitongora, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bemeje badakekeranya ko iryo turika ry'ivyo bigwanisho ryaturutse ku muriro wadutse mu bubiko bw'ikambi baze. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru Gaspari Baratuza akaba yamenyesheje ko naho ari sanganya yaturutse ku muyaga nkuba igisirikare kitazokwitwarira ishirahamwe Regidezo ngo kuko Regidezo ibazwa ivy'umuyaga nkuba gushika muri compteur. Umuriro nawo ukaba wadutse muri ubwo bubiko uturutse inyuma ya compteur. Ababikurikiranye bafatiye no kubiriko biraba baremeza ko abategetsi bahari babesha ngo iyo batabesha abo basirikare bariko bafatwa ngo ntibaba bariko bafatwa ngo kuko batajejwe gucungera umuyaga nkuba. Ngo birumvikana rero ko hariko hakorwa amatohoza yofasha abategetsi kumenya ikintu catumye ivyabaye biba. Hari n'abanyagihugu bavuga ko President Ndayishimiye adafashe ingingo yo kwegeranya abarundi ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwamaze gutatanya kubera ibi na biriya ngo n'ibindi biracaza. Ikibabaje ngo nuko abanyagihugu b'inzirakarengane baguma bahasiga ubuzima ku nyungu z'abashaka kwigumiza ku butegetsi. Agataho bimwe mu bibombe bitaturitse vyaguye mu turere dutandukanye birateye umutima uhagaze abanyagihugu. Ibibombe bitaturitse hamwe hamwe vyarananiranye ko abahinga ba gisirikare babitegura. Akarorero na kibombe yaguye mu gacimbiri Kabingo ku mutumba Mirama zone Muyira komine Mukaza ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 3 Ndamukiza 2026. Abasirikare bagumye bakurakuranwa bagerageza gutegura ico kibombe biranga ngo barimba ariko ntibashikira aho kiri ngo coba kiri ku metero nka 5 umanuka uja mu kuzimu, mu gihe abasirikare bashoboye kwimba bagera ku metero 1 n'igice gusa.
ubwoba ni bwinshi mu banyagihugu bo ku mutumba Mirama bibaza ko ico kibombe kidateguwe bishitse kigaturika kizotikiza inganda na rya caguye ahegereye imihana. Baribaza kandi ingene ico kibombe cavuye ku birometero 12 kikagwa aho hantu biturutse ku muriro babwiwe ko wadutse mu bubiko bw'ibigwanisho bikabayobera. Ngo yamara abazi ahabikwa ayo mabombe ngo bababwira yuko ataho umuyaga nkuba wari guhurira nayo, basaba igisirikare c'u Burundi kubakuriraho ico kibombe. Papa Leo wa 14 arahoza abahuye n'ingaruka z'ibigwanisho vyaturikiye mu gisagara ca Bujumbura. Inkuru y'amasase n'amabombe vyaturitse i Bujumbura kwa 31 Ntwarante 2026 bigatera uruhagarara bikanahitana ubuzima bw'abantu. Yarageze i Vatikano kwa Papa ishikanweyo n'ubuserukizi bwa Vatikano mu Burundi. Umwungere wa Ecclesia Katolika kw'isi abicishije ku munyamabanga wiwe Cardinal Pietro Parolin yatanze ubutumwa bwo gusabira abahitanywe n'ivyo vyaturitse no guhoza imiryango yabo. Papa asabira abapfuye kuronka ubuzima budahera mu bwami bw'ijuru, umwizero kubakomeretse hamwe no kwihangana ku miryango yabuze. Ubuhinga bw'ivyuma babanze batumirira amate inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye. Amabarabara atari make muri komine Gisagara ariko acikagurika. Imvura imaze iminsi igwa mu turere tw'intara ya Buhumuza muri rusangi yarahungabanije ibitari bike, ariko ishitse ku mabarabara ho birarenga. Bigashikirizwa na Japhet Nzirubusa, musitanteri wa komine Gisagara. Asaba abafasha mu iterambere komine arongoye, leta n'abandi bose babishoboye gusahiriza mu isanurwa ry'amabarabara ariko acika. Abandi banyagihugu bo mu mihingo itandukanye y'igihugu bo bavuga ko batakigira ico basaba leta ku vyerekeye amabarabara. Ayakeneye gukorwa ngo ni menshi cane, vyavuzwe kenshi mu manama, baratinda bararambirwa baranuma kuko atanyishu nziza bigeze baronkera ikibazo cabo. Bakaba bibaza ingene vyoshoboka ko bashika ku mbona kazoza ivugwa ya 2040 na 2060 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahavuye akura mu majambo kuri iyo myaka akayishira ku 2030 no ku 2040. Bakabona abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD arababeshi. Basaba abarundi kutaguma basamazwa n'intwaro yabo, bayihindure bashireho iyindi. N'inkuru twateguriwe na Ninete Nancy Mutoni. Ibarabara rya Cankuzo Gahumo nimero 13 rimaze kuvogerwa n'amazi ahatari hake nko kumwonga uvuye mu gisagara ca Cankuzo imuhweza, hamwe rero no ku mutumba wa Musemo wa zone Mugera wa komine Gisagara. Nk'uko bishikirizwa na Japhet Nzirubusa, musitanteri wa komine Gisagara, ivyo biruko mu gihe iryo barabara ryari ryitezwe ko yociwemwo ibiduga binini binini bivanye canke bijanye ibidandazwa mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Hakaba mbere hari hamaze no gushigwayo igisata c'ikigo OBE kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi. Ibarabara rya Cankuzo Gisagara nimero 21 naryo ribangamiwe n'ikimanga kiri imurore, naho hari utwigoro two kurikora rishobora gucika umwanya n'umwanya. Uretse ayo mabarabara nkoramutima mu buzima bw'ikomine ya Gisagara ngo nayo fatanya amazone n'ayandi nayo yaracitse. Uturorero ni ikiraro kiri mu ibarabara rihuza zone Twinkwavu na zone Bumba cyatwawe aho gushika ubu byatumye n'abana badashobora gutonda ku ishure. Ikiraro cyo kwibarabara rihuza zone Twinkwavu na zone Gisagara nacyo nyene ntikirengana neza kubera amazi y'imvura. Eka mbere n'ikiraro gihuza zone c'amazi na zone Bumba ntikiriko kirarengana. Kuri ivyo musitanteri Nzirubusa Japhet asaba abanyagihugu kwijukira kwimba ibinogo bibika amazi y'imvura kugira hagabanywe ayayerera mu mabarabara. Nayo ku ruhande rwa komine ngo bariko barakora ibishoboka byose ngo bace utubarabara tuba turafashije
icyo bita deviation mu kinyamazuru, bakaba bazokwikora ku mabeni aseha ibivu. Ariko rero ngo ibi ntibihagije, bagasaba abafashanya na komine Gisagara mu iterambere, leta n'abandi bose bakorera ku kijanye n'iterambere kubashikako mu gusahiriza. Abandi banyagihugu bo mu mihingo itandukanye y'igihugu bo bavuga ko batakigira ico basaba leta ku vyerekeye amabarabara ayakeneye gukorwa ngo ni menshi cyane, vyavuzwe kenshi mu manama, baratinda bararambirwa baranuma kuko atanyishu nziza bigeze baronkera ikibazo cabo. Bakaba bibaza ingene vyoshoboka ko bashika ku mbona kazoza ivugwa yo mu 2040 n'ibihumbi 2060 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahavuye akura mu majambo kuri iyo myaka akayishira ku 2030 no ku 2040. Bakabona abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD ari ababeshi, bagasaba abarundi kutaguma basamazwa n'intwaro yabo, bayihindure bashireho iyindi. Ni hano amakuru mwateguriwe agarukiye. Ndabashimiye mwebwe mwese mwashimye kuyatega abiri hamwe n'abitanze akaboneka akongera akabashikira. Radio Haguruka ikaba ibifurije umunsi mukuru mwiza wa Pasika. Imana ibandanye kubarinda, ndabike banuye musigara amahoro nawe ubutaha.